ni indirimbo imaze gukwiza ibihumbi 101 ibyamaze kurabwa n'abantu byatandukanye kuri YouTube. Imaze iminsi bisohotse. Hahiye remix ni Alvin Smith la version jaye kumwe na Mugusha Engineer Double J. KIRIKOU akiri Bface on the floor, mowkanzie mona wada bed nice. Abona yuko bari muri no ndirimbo remix meze cyane, imeze fresh sana. Indirimbo imaze hafi imyaka irenga 2 n'igice isohotse. Iyo ndirimbo yasohotse ya mbere original song yasohotse itariki 27 z'ukwezi kw'icumi 2021. Ikaba ifite views amajana 865 views. Aya 865,000. 335. Kirundi ni hatari. Buyenzi. Nuko ya kabiri rero ino ndirimbo na ya kabiri ikamaze iminsi 2 mu minsi 2 gusa ikamaze kuronka ama viewers angana n'ibihumbi 100 birenga ko kukanguze 151 sa 1052 views. Yakoze na Johnny Lang mu director call it the magic akora ino ndirimbo nkokoze nawo vuga nawoje nuko dinye kumusa gatano nye tuvuye muri Kasamaso tugenda hehe muri Imalibu launch bar aho byabereye byasanze kindirimbo igice saa 3 bayerekana ariko bagiye kwiga isaha 5 bivanye nuko yaburabutwe. Uyu muhungu ndavuga nyene Malibu DJ Daddy va muri Tour Centre uya nibimaze kubico nyinshi cyane nayo musigo ndamubwiye ati wowe ikazo office ugikemure akunda kugwa mu tuntu twamakosa tumwe marango mashisha oswazagaritse umengo maranga ibice nk'ibiri bose bamufashe kashe bitumira bimwe babagarika. Rero ino ndirimbo hahiye remix yagiye gushuka mu garagaro bamaze kubanza kwirukana abantu bazimije imiziki arako byagiye kuba ngo yakajagari kenshi bapfa kuvyekana uko nyene abarinzi bari baje bari beshi kumushigikira bamona wada no bari aba Bface nyene ba Double beshi cyane bari neska girl abarinzi beshi uvyumve niba kica citabiye n'abantu benshi nukuja ko ino ndirimbo hahiye remix sinzi ngira yagize bwa batumire Alvin Smith akomeye ko bagiye kumushikira n'abarinzi benshi cyane kabisa abari muri ndirimbo no bari abatari muri ndirimbo no bari ariko kabisa kuvya bibishe cyane kuba yuko wasanga bari mu tugwi bivanye ko bahagaze umuziki ariko kuri umuziki mwijo cyane aho nyene wasanga ata muziki mure mu ruhari vaye nuko babahagarikiye gusa cyacu babagarika cyo twakimenya ariko nuko kisha kuda kumugarikiye bamufashe bakabashigira ivyo mashisha. Jeni bata yuko ivyo ni bijeje ibintu by'umutekano inzego z'umutekano n'ibindi bigina bitandukanye ivyo nyibaza ko tukuba turabirandirako nawe nyana hakosora atukandazi ko yagize gute yahabonye ko rimwe sini kabiri biba ako ikintu ushaka kugaruka ko nganye ushaka kugaruka ko bigina dinye uko gufashanya hagati kw'abastar ndaguheruka neza kuri launch y'indirimbo ya Bface no Sara niho abarimvyi bari baje ari benshi kandi vona ko yagize gute ko yashigikiwe bikwiye yagize full success. Ako kandi kuri no ndirimbo ya Alvin Smith hahiye akumwe n'abarimvyi ko bangana kose hajya biginda kubwiye muri society urabona ko abarimvyi akunda kuvuga ngo na supporting hagati yabo je namba kijya kintu namanda kigwanya imana bamavuga ati iki kintu cyo kuvuga ko abarimvyi muvuga ngo ni supporting hagati yanyu shira ku ruhande mura supportingana ahubwo mushaka umusupportingana sibo mushaka ko sibo musupportingana kandi abo mukeneye ko musupportingana ko murebe neza ko mukina abo muri kwirevimwe uko muri byo ntazoza gusupporting munatarigeze ugimbara ufise aho ufise umaze kwigeza wowe n'umutima wawe urahazi rondera ahuye nuko aho urondera ubuhuye naho wewe umaze ugira gute umaze kugera iki kintu je nakubwire iki gikogwa kimikogwa vyere bingiwe cyane gose urabonye igya ndirimbo kunisa je ndayifise muri version ya 2000 combien hejuru ya 1080 ni 2800 hejuru haro kuko haro version ya 1080 nkiraba gusa nce mvuga ngo this must be Jonira uyu mwanya iyo ndirimbo iramutsinze muri platform yari yo yose Jamaica Treveni 1440. Okay oya none 2000 iyi ni life ari 2160. Okay 2160 4K uno munsi 4K uvuga mu telefone yawe zega 4K si telefone ni connection idependa na connection na telefone
na resolution ya telefone yawe urazi ko ni machine ino telefone yanje ibaze bacice uravyumva roga mon frère cyambere navuze mu mutima navuze ngo this must be Jonela iyi ndimbo uyu mwana tuvugana yoramuka itwaye inuze ya award ahariho hose ku isi yose tuvugana igatwara award iyo award ikabirimwo section yantuza yo mu best director Jonela yo chayitwara none Jonela yo chayitwara BMA nazo yitwara okay BMA neza cyane atayitwaye naho iramutse igiyeyo irimwo mbega atayitwaye arimwo hahi irimwo wapasi indirimbo harimwo mugo bizina rya Alvin ya John harimo John jepe yuko bishaka kuba yakisotse nyuma yuko BMA yasohotse oya muri BMA za best collaboration nyene ino ndirimbo isohotse mu gihe ca BMA nico kibazo uzi gute ko batakorotiriye ku munsi nyene bavuze ati turatanguye BMA iraje best collaboration barazisohora cyose babaze kwisora byose byose babisohora irashaka kutazoja byose babisohora nitama kuko deje amaze gusohora je ndabizi neza yuko ejo muri twarabonye collabo ya Double J ari kumwe na ba Uncle Austin ara mu Rwanda n'aba je ndazi yuko iyi Uncle Austin ari karabebezwa ari iyi nayo ndazi yari umuntu bayigwaye kuko arakunda ijwi rya Double J for sure arakunda ijwi rya Double J kurundi bantu ugiye kureba ukuntu yakozwe ukuntu bayactinze ukuntu binjiye oh my god uyu mwabonye be nice uyu mwana si umurundi kazi be nice hariya muntu uzi kwa bashagi ni hehe bashagi ni muri Jamaica anyway uri gusikira Jamaica kandi amayivuga yavuze le premier mai le 11 mai no mu Jamaicaine c'est tout ari nibona n'amabara yari yambaye ariya Bene mu Jamaicaine asante sana nuko gikuru nuko indirimbo yasohotse na Ben Asona iko irikagageza kumugarukana ku mwanya kuko ni Ben Asona yamaze biteka rakora akabiva ino remixing yagiye kogwa ari bitandukanye ngiri kiravugwa hagiye atandukanye uko cyamusaba ati habwo cwandanye ukora unaze uve hari yanye kwasad bikoko cyabavuga ati uya kwasad bumengo amenga ari mu kwaha k'umuntu umengo nikunda kavayo naveyo aje wari no team kunye wana iyi team ndavuga Double J uyu unye Mona Walda Alvin Smith Ben Nice nyene KIRIKOU na mugenzi wa Bface ku ruhande iyi team kunyene Ben Nice nayigume mu kunyene udukolabo Ben Nice na Double J Ben Nice na Bface aze mu ofite ave mu kwakwasa kuko kwasad bari anye ndagusigura igituma kubwiwanje ndabibona kwasad bari muri ari base cyane mu bana bafise ubuzima bubi bakuza bafise ubuzima bubi kandi niyo histoire yirata kandi mugezeje ngaha kuri Sadbi nyene kandi ari muri ya team nugatayo cyane tavyerekana gose muri Swahili Nation natwe Swahili Nation mu muziki w'u Burundi nta support ifise Ben Nice nawe ni mwana mu giti bo muri VIP ntanzigibi iwiwe ntanzigibayo bo mu giti muri VIP aho ageze ashobora kubona ko bacomoka baca voilà nuvuye ko ari mwana mu giti re agiye kwa Sadbi abantu bazomukonsidera nk'umuntu ari hehe muri Swahili Nation mwana munuze naje support sinini cyatara umuntu yaduze kiya bigowe habwo nave hari muri Swahili Nation avera mu mako kwa Sadbi even if ari umugabo wiwe amwe ko ari muri business aze mu gisagara aze mu abahita ngo do club bari noji wo bagati do club uba muri do club bajyanye basoka saa 8 z'ijoro agatamu gitondo baje dushijana nabo kuko bari mu muziki w'u Burundi nayo abantu basupport no bagira amacani no bagira ibikatandukanye tukiri ngaho je ubwiwanje mva kwa Sadbi wibaza ngo ni kubera iki iyo bateri iyo bon ashaka kuba navyumvi wanashaka wibaza ngo ni kubera iki wicenga uzi yuko ivyo atavyumvira igihe uheruka indirimbo hani ni ryari rega ndakwibutse kandi ko kwa Sadbi n'umufasha wiwe n'umugabo wiwe sivyo muri Empire hasigaye ndi nande bari babiri nibo ari uyu munsi Ben Nice avuze ngo ndavuyeyo nka karorero canke abana nigiye ntega muri bano bana bigashibwaga kumenga yavuyeyo Sadbi abamubanya bo muronka ndiko nakweka impamvu yigwe kwavaye nasona ntwanahuye shaka kwavaye rega nagwe muri Empire agumiye ntegero naho yogwa muri Empire agumiye ntega muri bano basore nizi nkumi biguma bizoguma bigaragara ko yavuyeyo kandi bizosubiza inyuma Sadbi nibikunda rero Ega na Sadbi si umwana nabona kasigaye wenyene
Benice nashaka gumeyo kwizina akore n'amakorabo n'aba basore bose ico cyo Satbi iyi genge ico za kuba gusa Benice arose izina akagira hiti nyinshi iri izina rifise Benice burya kwa ya bon nyina rifise kwa Satbi sirya nyene sibyo yirondereye arifise kwa Satbi ubu naci yagirondere ubwiwiwe Satbi yogi amariske n'imeshyi kwisa ko babandanya ico za kitahura ico gusa ico no kubwira coco ico no kubwira coco adashobora gukora kandi na Satbi adashobora kumwemerera nawe adashobora kwemera akagikora kugira ngo nta nico ubucuti bafite canke relation ubuvye bafitanye kuri Liam mbaze nuko yova muri ntuza muri genge ya Empire cyo ni cambere icakabita comparison navuze agumeyo mu ngabo yente aho yo kwentegra hose niyogumayo niyoshira mu mutwe cyane gose kugira ngo nibigaragaze yuko atanga bari kashakwa muri Empire byose vyoguma bikura Empire kandi cyafuza sato ano ko tuva kwa Benice dusimbire kuri match munaci bitoki byo bimeze gute ariko munsi wa Mungu hakumusima hajya ariko munsi wejo ariko munsi wejo okay usi wa yaga hari kibazo kidasanzwe gusa kuyago bibaho nyine tubitahure ariko munsi w'Imana itariki ndavuga 16 z'ukwezi kwa 6 2024 kuri stade hari anye y'Ibuganda irukino rudasanzwe gwahuje aba aririmbyi aba DJs aba promoters b'umuziki amesha makuru rugahuza na equipe nationale y'igihugu twavuze twakira equipe y'u Rwanda kuko abakinyi bose bakira mu Rwanda wakinye nabo byatanguye igihe cy'isaha 4 zo mu gitondo hari anye kwa Akafo the Raincoats mu gitondo niho twagiriye reception no bayita gute lokale no muce mwishi cyane nyabakunya manyinshi nyinshi ese ubu navuze abipaka ati tuwe wacu mu ngaga tuherukaga ari giye ufungura ifungurwa kavuga ati bino bintu tuwe mu ngaga ari wacu gazobiboneyo nuko kuri fete ku munsi mukuru naho nyine umunsi mukuru bw'uburonke utuma abantu bo bahandi bakaza guteka ubundi bwo gushaka kubwira ntunga mugaguteke mugagara nyene wapi hafunye je cyo kazo gike burya je biransika imitekere kuki imitekere ibinywerere ibitekere atandukanye umvise kati umuntu abamwo cumva nyene ngira afungura vyose abantu babize ivyo byaje gute ko bahari ngo afungura uko je nibaza yuko bivana n'abantu bahakuriye sinzi kumaze kubona yuko umuntu yavuye ahantu haja handi usanga umenga ivyakuri ko biramufurura we baze gushika naho tujamo ndabika usanga iwanyu urabona nko za Kamenge kinama buyenzi wacu abantu ishombo barayumva niba barakunyama ku mukeke kundagara n'ibintu vyiwa rero bariya nabo bavepi iribiko biri vy'umuceri n'uduharage n'udutomate n'udutori kuri turi muri lokale baravuze bati bami professor bumva twegera abana tuza twibera ahantu nyene ubu mino misi kabaye twe mugagaragaze samwa n'isi utarafungura uraro busa bambara hasi yarabahaye samwa zige utarafungura di uraro busa emwe asha ndakurahi mugagara muri 10 nimuzojeyo muri abaseri naho ushaka kujya gufungura ku mutakura jenga ha anye abaseri babo mugagara vraiment babayeho nabi ndabigutuye rero sasa rero tugeze gufungura rero umva ndiko ndabwiye nk'ivyagiye bigenda abantu bamwe ati twari ku bwinye zisigara bacazizana bamwe barabara bazigira abandi barengana ati mwe ko yamukule apwa harabazitsa abarivye benshi hacaza abantu benshi gushengerera abari kurundi bande nabo ndavuga equipe nationale equipe twakinye nayo bagiye kugira bo borokare mu Buyenzi sinibwo ari zibara bamwe bagiye mu Buyenzi kwanduka twandukire nka rimwe kiretse ko tutashikiye ca rimwe ko bo baradutanze by the way twasanze bamaze gushika muri vestiaire bariko baranambara ikintu cyagiye gutangaza twaba tuzi ko za gukina n'abakeyi base hapana bose ngo nyenye kibirasore ni udakina yaraje atuma abereka ati mwebwe mwe ntabwo mufise na Jenny Hondi bikareka umva n'udakina niyo yaraje umva tugisha muri vestiaire gusa cyaje ndiko amaboko n'abati muzehe mara udufashe dukunda dukure muri no bworo bw'intambwe bwiki sasa rero ikintu cyabaye tumaze gushika turambara twaja muri tere agico nabonye nico navuze n'ubuherutse
abaririmbye bafise amazina muga nta mayira bafise abakinyi bafise amayambwa nta mazina bafise nayo mpamvu bayinukira rwabaye kugira ngo ruhuze bano bantu kuko tugishika gusa abantu bavuga ati ngo bakinyi ngo baririmbyi bavuze ntibaza kuza ni black biba ngombwa yuko Ami Pro ahamagara abaririmbyi bari muri vestiaire imbere ko uja kwambara genda muri tele babone ko mwaje ntibabe bihebura kuko itele yari stade yari yuzuye abantu kugira no hanze bakimeze uko bamwe base kwinjira ngo mwatubeshe sivyo ntizavyemera ko bivyo bintu mugamaze kwinjira muri tele aba Dramati ba Rinoji ba Emerisa ba Mkombozi bari vyose gatandukanye bacabana ati bya bwabo birisere nani baje bashasubira muri vestiaire tuja kwambara impuzu gaje gukina muri terre babona rero kugira kuryohe kuko abantu bo baje bashangerera abaririmbye pana bakinyi cyo bugitahura hano hano ndavyumva rero tuja muri vestiaire turambara bakinyamwe bamwe twebwe rero twace dukora tubaza ko byamaze ko yangara tukarekrite mukarekrite aho nyene sur ça umusoda pira he Aza rero twaje kurekrita tufata bari bakinyamwe bo mu ntamba baje nyene bakinana ngo toka kure njo uko umwitwa kadogora mutse kadokiye nabamuga kadogo yakinyama ntamba mu ngama kuva yakamishi cyane no wacakira wanashaka abakinyi benshi tutwamaga kuyapa bagera mu Rwanda bacakina iwacu abatatu canke bane twacangana ba Walase wale wo muringo twacangana ba Starboy twacangana ba Jesna nakinyo wanashaka abo baje ngo yakinye Big Sina nakinye hageze igihe mvugane baruze ba wizi n'abandi gatandukanye bavuga ati twebwe hapa ntacu cyo gukora mu kibuga kuko nubundi ni ngorane wakwitwa icenga nk'igihumbi utakwa umupira mwizazo yari Real Madrid kikena Vital anabaje satejanje babiboye sasa tukija mu kibuga tukiva nkunze twabwije ati maje muzikiro kiyo sasa ini match ya friendship sikuza kwica umuntu mwacha kwisabira imbabazi tubwira kocha wabo izi match zibiri ziheze ndavuga match twakinye na nande twakinye na n'abadanze imiduga twabaye mu gisagara ca Bujumbura n'abizabe mu Ntagitega umukoca wacu niwe yacija kubakoca ujya mukoca wa ntuzenye wa Rukinzo rero tutumubwira ati koca wazi ko umukoca wacu burya no mani wagiye koca bajya anye ko batamukoca bafise ari ngaho office gwanze ntuze ko atari bari mu byantuze hari yanye ati we rero babwire haduhoshora uzicacha dukorera banatwije ntibatwije ibitsindo byinshi muga gati mu kibuga kugira ukora umukore ku mupira bari ikina barakureja contre nima udu sport twatuma dutwenga uri inyuma ngo tene twegwe twaje gukina twaje mu biki barakwitwa ipasi ari umutipe yitwa Rumi akina muri Maroc badena ndamubwira ati na Bface kwanza yatse kuranka contre meze fresh sana yaguze n'amahera menshi hafi ibihumbi 100 vy'amadolari bari menshi wewe rero yate bakashabona n'intuze no kutugaye umva baratera amapasi ku buryo wowe twagwa twikima umupira hagera igihe usanga wasanzaye mu kibuga barasanzara igisiro ca mbere ngiyico umutwe wa gatatu ishaka ku gatandatu ndavuga rero abantu wese sasa bari babire batubeshe kuba batwemere kuza kutubabarira adutsinda bikeye Chinagira kwa koza ngati kocha acha yo blague brother mwemwe ko tubabarira byageze gute mudohoshore nyene yashaka tutungisho pa atocha mutangaga muta ya mbere kocha cyabwiye ati doze bacho baradoza tugere muri pause tugatse kintu kimwe basi muduhe kitso kiwe cyonyene gusa tuko twitahira nabashavuga tugiha dramat magatara matazo umupira ndakiyemene dramatazi umupira ku buryo no kubwiye yuko mu bakinyi bakinwa munini ya Dramati yari mu bandi bose vyaranse benshi mu bakimutya umupira munini umwanya munini ya mu baririmbyi ni Dramati wenyene abasigaye bose akiri mita 15 turatoka nawo ugacha wiruka wowe warafise gahunda yo kuzirabwira kocha gusa je nafise gahunda kugendana kwande kwa kocha mu gati mzee bambiye bakudoze turamana amanyano hano tuhava gute sikubita turacha tubigenza gute bice bituma rero je nigwambye unje kyanshinda ndeva sije nyabona shaka nase gukina benshi barandri promoter nase kuja mu kibuga barati twese uratiye mu bisanzwe shima n'umuntu atibeshe ego nde ntabwo tijapa Mr Ingiye ba misi bose watinye ari benshi ntibinjiye barimvye benshi kabosi yarinjiye nani Emerisa yatinye kwinjira mukomboza zikora kuko twatsindwa aje gusaba liste muntu inadutsinda igizo cya gatandatu mukombozi yacaza gusaba liste mu bantu ze yacije gukinira equipe yo ku ruhande tutwara mu dipira rinji
yinjira asubirira yasubiye Chabarara muramuzi akiyamugwa nawe nyene umugazi yabaye Macartier hawa legend gusa ko arakiya mu kibuga mu nyuma rero mukombozi yinjiye bo twese kwaza kuri ntuze kuri drama yabaze kumwemera igitsindo tumaze kuja mu gice cya kabiri bamuheje uko nyene to ashamwe rinjitse abantu baratwenga baramutereye imbere afatira umva kuya kuruza kwataka yacame nk'utanye na witakaje camureka carinjitse aciza dramati tutorobose bararabanye bose bijya bina ba pro bamwe by'amablagere bacagira ukuye barerekana ati birarangiye baraberetse ati naki gitso dusa kubaha ati bashobora bwira natso cafati karabaye akivuga uko umutaga ukurikira itso ca kane ica gatatu cinjije mukombozi yo kubwara ndatugaye mukombozi yinjiye bacamuhiza kufa cayinze igitsindo haba kajagarisha gusavya biryoshe byari ibintu bifani sana kuko yari match kuryoherwa nta match gutsindana of course kuko inkuko rena bivuze cyangwa twabivuze twese yaza gutsinda nka 40 nka bari bavuze banyange ko nyange yavuze ati twebwe ndabizi kuko bo no man hako kandi ahantu twatomboreye nuko equipe nationale gukina bijya vyinyitegura gukina kuza mu bakwaragira ivyo kugira vyo kuja muri kombe c'isi amajonjora makura namwe amajonjora ubundi bwo bwo equipe nationale yari kwiyari hari nene sinzi no nivyo bitandatu sinzi vyakugenda gusinzi no vyinshi cyane gusa icabaye nuko urukirwa ameze fresh twaryohewe doje tuca kujya amanyama cyangwa cyabasi yavyivuga nk'amanyama harabita ku manyama tuja ebana amanyama kwenda mere iwaginkoko ujya brochette hama twataha tugakwara afro nyene kugira akanyuma karoka kanyuma turongo n'akantu gatoyi hama turataha gusa ari funny yari kwa kuryoherwa mu muduga byari meze fresh sana nabwete bwa mbere nabwete bya mukombozi no umuntu atwenza nta byazi ko ari mukomezi bya mutipe nta byazi rabukebuke twanze kuva tugenda tugaruka avuga ibintu umva nyene kumenye ko dutera inkuru akatuha vibe show irenze cyane tugiye tugenda igitegaho ibaza kuvuga ibujumu kuvuga ushaka igiteka ntigeze ahora kandi inkuru imwe vamwe hazi yindi imwe zamwo kandi mwese bwa mutwenga havamwe inkuru hazi yindi havamwe inkuru hazi yindi Bface hamwe yo na mukombozi we bizanuma no gushika muti yuko aho mwashize uchugwa bipfuza ati basi niho akuba higirwe inyuma basi nidushiki umva mana nyemera niyo abantu nyene hingabirano kandi tugeze zitandukanye kandi ni byiza kubera ko Bface niyo avuga ko bivuga ndavuga ati rero iyo ndi kuri stage ari kuko abantu baza kumva atabaje kumviriza bya ndirimbo babashaka no kumva n'ingene mvuga kumva kominga onitwara babaje kundaba mu bisanzwe sino ndirimbo zo kuri YouTube barazibona bakumva ubuki ariko kuri stage niho bakorera rero wow ndi wewe nyene bashaka kuraba hari ibintu byinshi baraba ukuntu utambuka ukuntu uvuga ukuntu yagisha abantu byose barabiraba rero hariho abasiste bugize ibintu basanga aririmba mugabo ubuzima busanzwe cyangwa kuri stage biravuruka sawa mumeze neza dondelea matusendele ayo mazamu yo yama abaho kuri stage Hello, sasa kuri vya amachi mwavyumvise bimeze fresh sana ko twatsinzwe ariko kandi kuba twatsinzwe bitandatu nuko batobariye sinje ngo nibeshere ngo twakiye ngo twareka ivyo twerekana baratubabari baratureka ubundi bwo kabisa warabona yuko byadufisiwe byadunaniye kabisa kubikari cyane anyway nuko tumira amateni indirimbo hahiye tugaruka rero tubabwiye